Ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya mu Burundi riri kumwe n'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura n'amashirahamwe akingira ibidukikije mu guhingura imyanda itabora mu bikoresho ngirakamaro KAGE na Royal Art baramutse batanguza igikorwa cyo gusukura inzuzi zisha mu gisagara ca Bujumbura. Igikorwa catanguriye kuruzi Kanyosha aho bafadikanije n'abanyagihugu bo ngaho mu gusukura urwo ruzi. Muri ico gikorwa batandukanya imyanda ibora n'iyitabora kugira iyitabora ihingungwemo ibindi bintu ngirakamaro, aho kabaye n'akaryo ko kwerekana ko iyo micafu itabora ihingurwa mu bikorwa ngirakamaro nk'uko rimwe mu mashirahamwe KAGE ryavyeretse abari bari ngaho. Turahingura amakara, tugahingura n'inkwi za kijambere bigenda gusubirira ya makara n'inkwi biva mu giti. Ivyo rero mu byo tubihinguramwo turahingurira cyane cyane mu bisigarira ku biterwa, kandi tugahingura no mu mayarara abora. Rero muri rusangi kugira ngo izo ntambwe zose tubishikeko twagerageje kuvyerekana hano hantu, haba twatororokanije ayo marara n'ivyo bisigazwa ku biterwa, hanyuma tukabitwara tukavyumisha. Iyo deje kuvyumisha turaheza tukabihinguramwo amakara kugira ngo dushobore gushika kuri iyi poudre mubona hano hantu. Mu nyuma twayihingura ikazovamwo ikara mushobora kubona gutya. Ariko kandi ino kara riba ryagenewe gukoreshwa mu mihana, mugabo tukanagira n'inkwi twarahinguye kugira ngo dushobore gutekeshwa n'abantu bari mu bigo bikuru twovuga nk'amakambi, twovuga nk'amashure, ahantu hahurira abantu benshi. Izino nkwi nizo ziza zikabafasha zigenda gusubirira za nkwi ziva mu giti. Urongoye ishirahamwe rya buraya mu Burundi yashimiye cyane abakoze ico gikorwa kuko ari ngirakamaro ku bidukikije. L'idée c'était en synergie en quelque sorte de passer le message qu'on peut faire quelque chose chacun dans notre quartier, que les déchets en principe on ne les jette pas dans les rivières, mais on évite de les produire, et puis si on les produit, on les trie, on les met dans les poubelles qui sont mises à disposition par la mairie. Je sais bien qu'il en faudrait davantage, mais bon, il y en a déjà, donc, ou alors on les recycle. Et c'est l'objet de la présentation qu'on vient de voir de cette entreprise qui recycle les déchets organiques, mais aussi il y a une autre qui fait les déchets plastiques, et il la recycle en petites briquettes de charbon de bois concentré qui permettent de brûler et de réduire la déforestation. Mugani Desire batazira Big Fizo, umuririmbyi akunzwe cyane mu Burundi, yari yitavye ico gikorwa yamesheje ko ari citeka ku gihugu. Jewe nabaye sirikwi ku bintu bijya vuba tubona yuko toraduta amasashe ibicupa by'amaplastike, mugabo mwabonye iki sinzi ko ari abantu babibonye ibintu bivamo, havamo amakara, havamo ibintu byinshi. So nashaka guhimiriza juste aba bene gihugu twebwe twese mu rusangi tujya dusashe cyane tujya ubonye n'agasashe kwibara urashaka ugato, nturindire ko leta iza kubikora kuko nito turi leta igizwe n'abantu, abantu ni twebwe nyene. Urumva leta ntizokora ibintu byose, ifo yuko nato nk'abarundi nk'abantu bakeneye yuko hataba umwanda mu gihugu, nito dutegereza ubwa mbere, kuko no mu nzu yacu nito tutangura kwa gukoropa, gukubura, kugira isuku. So nitowe dutegereza kugira isuku muri iki gihugu. Naye abanyagihugu begereye urwo ruzi basaba ko ubwo buhinga bwo guhingura imicafu bwo kwigishwa abantu benshi kugira bisahirize mu kurwanya ubukene no gukingira ibidukikije. Twacakiriye neza cyane, ahubwo bari bakwiriye kugira ngo batange ubumenyi no mu bana bo ngaho iwacu mu Burundi, habe amashirahamwe atandukanye n'amashure yavyo nabo nyene babimenye kugira ngo kitwegukira ico gikorwa, ko nasanze ari gikorwa giyambaye kandi c'iterambere ridasanzwe, kugira ngo uhingure ikintu kivuye mu mucafu ugihinguremo ikindi kintu kizana amafaranga, nasanze ari cambere. Ico gikorwa kikaba catumye imyanda itari mike ikugwa muri urwo ruzi, aho itabora yashigukwayo kugira ije guhingirwamwo ibintu byankenerwa bizokoreshwa mu buzima bw'abantu.